Yesu ashimwe. Nkuko mwavyumvise nitwa KANKIMA mu mwaka uheze ku ruhimbi rwa 2004 gwaheze umwaka nicaye harya nasengeye mu mutima ndavuga nti Mana, abavyeyi bariko barasengeshereza abana nti nanje mu ruhimbi ruheza umwaka wa 2025 nzobe mpagaze ngaho ndiko ndasengeshereza umwana. Ni kandi mu ntango z'umwaka wa 2026 nzoba uwa mbere gushinga intahe ko wampaye uruvyaro. None rero Imana yarabikoze vyarabaye. Jero naragiriwe ubuntu ndubaka nk'abandi bose, mugabo nshitse mu rugo ndabura uruvyaro. Umwaka urahita iyindi iriyongera, wapi ntaco tutakoze ngo tuje mu maboko y'abaganga, ariko ntacavuyemo. Ndashimiye rero abagiye baramfasha gusenga, nahavuye niha Imana ivy'abaganga ndashira hasi, hanyuma nja ku mavi ndasenga. Imana mushobora vyose rero yarabikoze, n'uyu mubona nteruye ngaha. Nagira ntera intege abo twari dusangiye umutwaro, nabo ntibihebure. Umunsi nk'uyu mpagaze ngaha nabo bazoba bahagaze ngaha bateruye ikibondo nkuko ndagiteruye. Hari bavuze ngo ivy'Imana ngo bigira barambije abarambiwe batashe. Je nararose isezerano yuko nzoronka umwana, hama ndarindira iminsi irahita n'izina nararihawe. None nagomba ntera intege abantu bazi ko bafise iryo sezerano, baba bafise n'ico Imana yababwiye bacumeko. Uhoraho ni wa wundi iyampezagiye namwe izobahezagira. Murakoze. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, ndaguhaye amashimwe kuri aka kanya mpagaze ngaho imbere y'ishengero. Warabikoze kandi nibundi ndazi uzongera ubikore. Ivyo wakoreye ba Ana na ba Asara twavyumva mu bitabo, ariko noneho uyu munsi turavyiboneye ko n'ubu kibikora. Uko wari kera n'uno munsi ni kukiri. Uracahezagira, uracavura abagwaye, ibimuga biracasimbagurika kubera izina ryawe. Nubihererwe icubahiro. Urakoze rero, amashimwe nakugarukeko, ni mu izina ryawe ugera Kristo Yesu. Hari ico nari nibagiye, nari maze imyaka hafi 12.